turamenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda, kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyo ivyita urukundo Imana, utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo sinabantu, ikibazo ni wewe nyene, hinduka wewe nyene hejuru ubikemura indani. Urabiza tuyu muzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunaka ugira uza honyene. Umvise Imana. Now turiko turarangiza uku kwezi, nagomba nkemerera duhaye kino gisomwa turiko turasoma, nagomba nkuremwo ishyurirwa rya nyuma yampaye ko kiretse nkamwe yo mpiri yindi ejo. Tujane hariya Yohana 5 umurongo w'umunani, mbere ku murongo w'umunani hava ngo Yesu aramubwira ati va hasi, ikorera ikirago cyawe ugende. Abantu bavuye hasi mumbwire amen. Abantu mwahagurutse muvuge amen. Aha, abantu bikoreye ikirago cyabo muvuge amen. Abantu muri ko muragenda muvuge amen. Buno nyene uwo muntu arakira, yikoreye ikirago ciwe aragenda. Askrovedi balaya. Ariko uwo munsi hari ku isabato 10, nuko abayuda babwira uwakijijwe bateregani ku isabato, ntivyemegwa ko wikorera ikirago cyawe. 11 nawe arabishura ati wankijije niwe yambariye ati korera ikirago cyawe ugende. Nagombe nzimye amajwi yose ariko aragukondana ngo wigize mu izina rya Yesu. Nagomba nzimye amajwi yose ariko aravuga ati uri gukora ibintu bitemewe muri protokole ngaha mu isi. Reka ndakubwire, protokole y'ijuru imeze ukundi kuntu, protokole y'Imana ivuga ibindi. Uwagukijije no yakubwiye ngo ikorere ikirago cyawe, genda mu izina rya Yesu Kristo. Ariko uwo munsi ari ku isabato, nuko abayuda babwira uwakijijwe baterega ku isabato, ntivyemegwa ko wikoreye ikirago cyawe. Nawe arabishura ati wankijije niwe yambariye ati korera ikirago cyawe ugende. Baramubaza bati uyo muntu ninde? Manta karabaye semero ati ni Yesu. Semera cyane ati ni Yesu. Baramubaza bati ninde yakubariye ngo ikore ugende? Ariko wakijijwe ntiyarazi uwari we. Akereo kambabaje. Havuze ni gute Yesu yogukiza utamuzi kwera urukundo rwiwe? Ariko wakijijwe ntiyarazi uwamukijije uwari we, kuko Yesu yaciye yigira, kuko aho hantu hari abantu benshi. 14 hanyuma y'ivyo Yesu amubona mu rusengero, aramubwira ati raba wakize. Twese tuvuga ati raba wakize. Twese tuvuga ati raba wakize. Twese tuvuga ati raba nakize. Andi ko ndavugana n'abantu bakiriye igitangaza cyabo, ariko kandi ko ndavugana n'abandi bantu bagomba kugitambukiramwo. Nimunyumvize neza. Ni jambo ri prophetique kuri wewe. Vuga ati raba nakize. Semera cyane ati raba nakize. Renze ngavuga ati raba nakize. Oh my goodness. Kirwa mwicara ati raba nakize. Mubwira ati raba Yesu yankijije. Vuga ati raba Yesu yangiriye neza. Raba Yesu yarankijije. Raba Yesu yarantabaye. Raba Yesu yangiriye ubuntu. Raba Yesu ibyo yangiriye. Hey, raba wakize. Ntugasubire gukora icyaha kugira ngo ntuzubone ibiruta ivya mbere. Uno muntu aragenda abwira abayuda ko ari Yesu yamukijije. Imana ishimwe, amen. Now mbere ko ninjira muri iri jambo, nagomba kubabwira ko agakiza kuzuye ntigagarukira ku mpemu. Agakiza kuzuye gatangurira mu mpemu yacu, hama kagatandukira umushaha kakawukiza, hama kagatandukira umubiri kakawukiza, kakaje no kubitwegereye kakabikiza. Ndasubiramo, agakiza kuzuye nikagarukira mu mpemu. Agakiza kuzuye Imana yamitangura guhindura impemu zacu, mugabo isotera imisha yacu ikayihindura,
hama yaheza guhindura imisha yacu ikajya ku mibiri yacu nayo ikayihindura, hama yaheza guhindura imibiri yacu ikatandukira ibitwerekeye byose navyo ikabihindura. Ari iyo tuvuga agakiza, sinayishuriwe agakiza gusa ko mu buryo bw'impemu, narayishuriwe n'agakiza k'imisha yacu, narayishuriwe hose n'agakiza k'imibiri yacu, narayishuriwe mbere n'agakiza k'ibingerekeye. Amen. Ko Yesu arayavuze ati genda mubwire ivyaremwe byose ubutumwa bwiza. Mu vyaremwe byose harimwo abantu, hakabamwo n'ibintu. Pour dire yuko ivyerekeye gakiza nibigarukira gusa kuri wewe, nibigarukira gusa ku mpemu yawe, biya n'affect umusha wawe. Imana nimba ufise depression iragomba gukira depression. Imana nimba ufise ubwoba irakeneye gukira ubwoba. Ivyo byose biri muri domaine y'umushaha. Hama nimba ugwaye mu mubiri, Imana ni n'umutwaro wayo cyangwa n'umwitwarariko wayo wo kugukiza mu buryo bw'umubiri. Nimba ufise ibintu kanaka bitameze neza mu bigikukuje, navyo mugakiza birimwo. Imana Yesu mu byo yaje kudukiza navyo birimwo. Alors nagomba rero ivyerekeye gakiza kacu nubigarukirize gusa mu buryo bw'impemu. Hariho abantu nama mvuga badakunda equilibre mu bintu, avuga ati jewe mbwira gusa ko nakijijwe mu buryo bw'impemu biraheze. Mugabo atreta usanga ivyeke musha wiwe biracyazitanye, biracyameze nabi, hama wagenda mu mubiri wiwe ugasanga haba mu mashure yiwe n'umuntu wotanga akakorero kabi, haba mu muryango wiwe n'umuntu wotanga akaroro kabi, haba mu kazi kiwe n'umuntu wotanga akaroro kabi. Vyumvikana ngo naho yakijijwe mu buryo bw'impemu, agakiza kiwe nikaragera ahantu kafekta umusha wiwe, hama ngo gahindure ibimwerekeye. Kuko bimwe mu biragishinga Imana ni societe tubayemo iragishinga. Amen. Pour dire yuko utegerezwa gushika ahantu uhinduke no mu vyiyumviro vyawe, hama uhinduke no mu buryo ubona ibintu, hama uzana impinduka ubaye. Amen. Vuga ati ni jewe soko ry'agakiza mu muryango wanje. Mvuze isoko sindibagiye ko ari Imana, muga mvuze ko ari wewe Imana idepoza kivyikeneye gukirisha abantu kanaka. Amen. Hanyuma y'ivyo Yesu amubona mu rusengero, aramubwira ngo raba wakize. Amubwira ngo raba wakize. Ndabwira ko agakiza nikagarukira gusa ku mpemu canke ku mubiri. Agakiza ni vyose. Harimwo gukizwa mu buryo bw'impemu canke impemu ya kuvuka bwa kabiri, mbwa harimwo guhinduka k'umusha wawe, mbwa harimwo gukogwa ko kumubiri wawe, kwakira agakiza mu buryo bw'umubiri, mbwa akabamwo n'agakiza kibikwerekeye. Areo Yesu wewe yari kakorera cyane cyane kuri uyu muntu, amubwira ngo raba wakize. Ivyo yamubarira ntivyari mu buryo bw'impemu, sagakiza ko mu buryo bw'impemu. Ivyo yamubwira ni kare gakiza k'umushaha, ivyo yamubwira kare gakiza k'umubiri. Yamubwiye ngo raba wakize. Amen. Iri jambo avuga ngo raba ni imvugo ya Bibiliya isubiza umuntu muri kahise kugira ngo hagaciro kubu. Umviriza neza. Imvugo ngo raba nyarika mubwira ngo raba ivy'ubu nyene canke raba ibiri imbere, ekubwira ati raba wakize. Mwani majambo raba bimwe nagukorera efe vyagize, raba bimwe nagukorera ingene vyakugize. Raba uno munsi uri muzima, raba uno munsi icara umutwaro nikigira umutwaro. Raba ni imvugo Yesu yakoresheje kugira ngo asubize muri uyu muntu kahise, mbwa kugira ngo kahise kamufashe guha agaciro kubu, kugira mufashe guha agaciro icyo Yesu yakoze muri kahise. Amen. Bwana Imana, nanje uno munsi naje kugufasha kuraba mugabo atari kubu, kuraba kahise kugira gahe agaciro kubu. Naje gufasha ishengero, mweme yambwiye ati ndufashe ishengero ugibutse kahise kugira bashobore guha agaciro agakiza bafise uno munsi. Hari vese ikunze gutera confusion mu bantu.
kumbura abantu bayigishije gutandukanye iri mu Bikorinto wa kabiri gice cya 5:17 ivuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari iki aba ari cyaremwe gishasha ivyakira bibise ngo raba byose byabaye bishasha. Hari abantu rero bashikana bakavuga ati no ivyo bintu vya kera ntibikenewe kubigarukako, ntibikenewe kugaruka ku byo Yesu yagukoreye muri kahise, ntibikenewe kugaruka ku vyaha wari urimo, ntibikenewe kugaruka kuri depression wari urimo, ntibikenewe kugaruka ku bintu bitandukanye wari ubaye utarakizwa. Ati ahubwo hagarara ku byo muri Kristo Yesu, ubone ibyo muri Kristo Yesu gusa, inyuma ntusubiza amaso inyuma. Alors ni inyigisho nziza mugabo irimo umugera w'ikintu kimwe wo kwaka agaciro ivyo Yesu yagukoreye. Amen. Abavyize bakabishira ku mutima birimo umugera wo kwaka agaciro imbabazi z'Imana bagiriwe, birimo umugera wo kwaka agaciro ivyaha vyinshi vyari kuri bo Yesu abibakurako, birimo umugera wo kubibagiza ko kera bari imboregwa hama Yesu abakurayo abazana mu nzu y'Imana n'abantu beza, birimo umugera wo kwibagiza ko kera ataco bari mugaraba mu butumwa bwiza raba Bibiliya. Tujana hariya muri Petero wa mbere igice cya 2:10 bivuga ngo kera nta bantu mwarimwo. Umviriza Bibiliya iravuga ivyacu vya kera. Ngo rero hari abantu batubwira ngo ivyawe vya kera ntubigarukeko, ni kinyoma. Bivuga ngo kera nta bantu mwarimwo. Bibiliya itwibutsa ko kera imbere ko duhura na Yesu Kristo ntacyo twari turi, nta bantu twarimwo, twari abantu babi cyane. Ituvuga ngo kera nta bantu mwarimwo ariko noneho muri abantu b'Imana. Avuga ati kera nta muntu narindimwo ariko ubu ndi umuntu w'Imana. Kera ntimwari bwagirirwa imbabazi ariko noneho mwarazigiriwe. Nakosa ririmo kwibuka kera utaragirirwa imbabazi. Bibiliya ni kwibutsa ko kera atambabazi wari bwagirirwe, ni kwibutsa ko kera atamuntu wari urimo. Aro ivyo kuvuga ngo mpagaze muri Kristo Yesu ngo cyane nibagira ko kera cyangwa umwanda mwishi Yesu yankuyemwo bani marasivyo. Wagaciro gutagakiza ufise no munsi utibutsa aho Yesu yagukuye. 1 Corinthiens 1:26 bivuga ngo muzirikane hamagarwa ryanyu bene data yuko abubwenge bw'abantu bahamagawe atari benshi. Toujours birigitwereka kera itubwiye ngo muzirikane hamagarwa ryanyu igihe Yesu yabahamagara abubwenge bw'abantu ntibari benshi. Abakomeye bahamagawe atari benshi, abapfasoni ab'ingeso nziza bahamagawe ntitwari benshi. Bibiliya hose igira twigisha ati hey mwibuke kwigenda bahamagara ni mwari abapfasoni, igihe nabakura hariya ni mwari abapfasoni, igihe nabakura mu bintu bitandukanye ni mwari abanyenkomezi. Mugabo hamwe n'izo ntege nke zawe, hamwe nuko kuntu nyene wari umeze, naraguhamagaye ndakuzana. Ivyo rero bitubwira ngo mwibuke muzirikane. Kuzirikana bitubwira ngo musubire mwibuke ivyihamagarwa ryanyu. Mu yandi majambo musubire ku ntango y'uru rugendo. Mwibuke aho Yesu yabasanze, mwibuke umwanda mwishi yabasanzemwo, hama abatora uko nyene muri babi abazana abagira beza. Haleluya. Na umurongo twariyeko mbeko ndanawushikira reka mbanze some uyundi murongo ngaha. Abanyefeso 2:13 aba ngo ariko noneho kuko muri Kristo Yesu mwebwe abari kure kera mwigijwe hafi n'amaraso ya Yesu Kristo. Haleluya. 14 niwe mahoro yacu kuko yahinduye ya macakubiri kuba kimwe ahomboye cya gisika cyo hagati cyadutandukanya. Ubwasi amaze kubuhindura ubusa umubiri wiwe nibwo byagezwe bimwe amabwirizwa ava mu vyashinzwe kugira ngo muri we ya macakubiri ayarememwe umuntu umwe musha ngo azana amahoracyo. Toujours birigitwereka kera subenyiganze mugenza mu byati raba wakize, raba Yesu ingene yakubohoye, raba Yesu aho yagusanze, raba kera wari imboregwa Yesu arakubabarira akugira umwana wiwe. Raba kera wari umusambanyi Yesu agukurayo akugira umwana wiwe. Raba kera wari ntabwa muri societe n'agaciro wari ufise aguhereza agaciro akuzana mu nzu y'Imana. Raba warakize. Amen amen. Raba aho yagusanze aragutabara.
raba ubwoba bwari buganje umutima wawe, raba ukwihebura no kwicira imanza vyari mu mutima wawe, raba kahise kawe, raba ivyo yagukoreye. Iri jambo raba nakubwiye ni ijambo ridusubiza muri kahise kugira duha agaciro kubu. Raba wakize, raba imbabazi wagiriwe. Yesu yarambabariye. Mu bintu bindyohera mu buzima bw'Kristo ndaryoherwa ko Yesu yambabariye. Erega nta indi sabune yo koza ivyaha vyacu, erega nta jeri hari wo koga ngo ivyaha vyawe bihave, erega nta bindi vyizigiro vyari bihari kiretse umwagazi w'intama w'Imana atanzwe ku musaraba agasesa amaraso yiwe. Abari abanyavyaha kera bezwa n'amaraso yiwe bagirwa bejejwe, atari kubw'ibikorwa vyacu mugari kubw'igikorwa ciwe giheze kandi ciza. Haleluya. Birivuga ngo yinjira imbere y'Imana adatwaye amaraso y'umwagazi w'intama canke w'inka, mbwa ngo atwaye yiwe maraso. Birikavuga ngo ayo maraso ari imbere y'Imana atuvugira, avuga ivyiza gusumba yabere. Raba wakize, raba Yesu yakubohoye, raba Yesu akugiriye neza, raba kure waruri, raba iyo Yesu yagukuye akuzana mu nzu y'Imana. Turafuze impamvu zo kumukorera, turafuze impamvu zo kumwamamaza, turafuze impamvu zo kuvuga ishimwe ryiwe. Uyu munsi sinzi iyo tuba turi, sinzi n'ivyo tuba turimwo, iyo ataduhumura amaso ngo dutabare. Imana ishimwe. Sunyiganze mugenzi ati raba Yesu yarankijije, raba Yesu yarankijije, raba Yesu yangiriye ubuntu, raba Yesu yangiriye neza. Ariko numva noja imbere gatonye. Raba ivyo Yesu yadukoreye ni vyinshi, kuko atitwararitse impwemu gusa, kuko atwitararitse n'umushaha gusa. Raba ivyo Yesu yakugiriye. Abantu mwari mugwaye Yesu yabakijije, muvuge amena. Abantu mwari murushe Yesu yaruhuye, muvuge amena. Abantu mwari mwirinde Yesu yagiriye neza, muvuge amena. Raba ya madeni nakiriho, raba ya misozi nikihari, raba wa mwana yaragwaye yaramukijije, raba yakugiriye neza, raba ya masengesho y'umugore yarishuwe, raba ya masengesho y'umugabo yarishuwe, raba ya nzu warayubase, raba ya visa warayirose, raba vya bindi. Yegera n'umugabo nako aramubwira ngo raba wakize, agaciro ivyo hagazemo, raba wakize, raba nakugiriye neza. Hasavelia, raba usigaye urya gatatu ku munsi. Mbega murazi ingene aho hanze ubukene buriko buratema butongora, mbega urazi ingene aho hanze abantu bamerewe. Muga raba arakugaburira, raba arakwambika, raba kugira neza bukira bugaca, raba agutungishije ubuntu bwiwe n'imbabazi ziwe. Raba wakize. Takozi tarabaye lekizo vila talabaye. Ndakubaza mbega ya depression yagiye hehe, kwa kwiganyira kwagiye hehe, mbega ndakubaza kwa kwihebura kwagiye hehe, ya sovrikata ya complexe d'infériorité yagiye hehe. Raba yakugiriye neza. Ya misonga yagiye hehe, raba Yesu yakugiriye neza. Asema tugize ibiganza mwami Yesu. Ati Yesu arakoze kungirira neza, Yesu arakoze kunkiza. Raba vya vyizerwa vy'ubusazi yagukuramo, yabatuzuye imbabazi yo twishe twese akatumara, yabatuzuye imbabazi yo tumaze twese. Amateka yanje niyahinduwe na diplome yanje, amateka yanje niyahinduwe n'abavyeyi, amateka yanje niyahinduwe n'akazi, amateka yanje yahinduwe n'umwami w'abami, amateka yanje yahinduwe n'umwami w'abami, amateka yanje yahinduwe na Yesu, amateka yanje. Numva no kwibutsa abantu Yesu yakuye kwirigara aracari abakiriyo. Numva no kwibutsa abantu Yesu yakuye mu biyayura mutwe, Yesu aracari muzima. Numva no kwibutsa abantu Yesu yakuye kure. Ndagomba gusubiza uburyo agakiza kawe. Nta vyizigiro twari dufise, twari injabuka ku masezerano, tudafise ivyizigiro kubizoba. Dutandukanye na Kristo, dutandukanye n'ihanga rya Isirayeli. Kubw'imbabazi ziwe atwegereza hafi, aduha isezerano ry'ubugingo budashira. Raba yaragukijije,
raba yaragukijije, raba yaragukijije, urekera aba yaragukijije, ubiha agaciro cyangwa urekera aba yaragukijije. Aseriba liga bariba sova retiba rekebaya. Yesu aranyibukije 2015. Yesu arankunda, nari mfise ibintu nizera yuko ata muntu yondasa ngo ngeme, nari mfise ibintu nizera yuko ata muntu yongirira nabi. Ndavyibuka umunsi umwe nari ngiye kurabujya mu pastor muhiri wiwe, hama ncahantu bariko bararasa, ndi kwikinga ryanje nariko ndanyunga gutya, nkumva amasasa amwe aca ngaha, nkumva yandi aca ngaha, nkumva yandi aca inyuma, nkumva yandi aca imbere. Yesu aranzigama gushika n'uno mwanya ndacahagaze. No mu gukekeranya kwanje, no mu kutizera kwanje, no mu bintu natahura kwanje, Yesu yabaye Imana. Yesu yangiriye neza. Nawe yaragutabaye, nawe yarakugiriye neza, nawe yaragutabaye. Hanyuma y'ivyo Yesu amubona mu rusengero, aramubwira ati raba wakize, ntugasubire gukora icyaha kugira ngo ntuzubone ibiruta ibya mbere. Inyigisho yanje iri hano. Inyuma y'igitangaza, mwese ndabibutse ibyabaye igihe Yesu yakize no muntu. Yamusanze ku gidengeri inyuma y'imyaka 38 yicaye ngaho. Hama mubwira ngo va hasi, ikoreye ikirago cyawe, genda. Uyu muntu Yesu namubwiye ngo genda hajya canke hariya, yamubwiye ati ikoreye ikirago cyawe hama genda. Ivyari bitahuritse nuko umuntu yaca agenda kuramutsa abagenzi, akabashinyira, akabwira ati nakize, agaca mu muryango iwabo akavuga ati Imana ishimwe, nanje no musi nashikiriwe. Mugabo uyu muntu rero yantangaje, yavuye ngaho acaja mu rusengero. Ngo ndakwigishe ubuzima bw'inyuma yo gutabagwa n'Imana, ubuzima bw'inyuma yo kwakira igitangaza cyawe, ubuzima bw'inyuma yo kwakira ivyo wasengeye igihe kinini. Uyu mugabo avuga ati Yesu arankijije, ego ikiru cya mbere cyo gukora ngo mbe nje mu rushengero. Acaja mu rushengero, Yesu nawe araza, ariko araza yinje muri rwa rushengero, aca asanga wa mugabo mu rushengero ngo ariko arahimbaza Imana. Haleluya. Bwana Imana, inyuma yo kugirirwa neza n'Imana, ja mu rushengero rw'Imana. Inyuma yo kugirirwa neza n'Imana, subira imbere y'Imana. Reka ndababwira igituma. Umunsi we nahuye n'umumama umwe, ambwiye ati pasa sengera umugabo wanje akaza afise bakamwake. Ni kwa? Akaza afise bakamwake. Ati pasa musengera akazi bakamwake. Jere nkagira ngo akora akazi kabayabaye. Ambwiye ati pasa ahembwa amafaranga je ntoshobora kukubwira. Ni kubera none kubera kushaka bakamwaka. Ati kuvaronke ako kazi mu rushengero ntakiherekwa, kera yarankunda ntakinkunda, asigaye afise abandi bakobwa. Ati pastor burya mu bantu bambere asigaye apinga we urimwo, ubwo ganike namusenge. Ati mu bantu asigaye apinga we urimwo. Ati pastor, ati nishoye kwibaza abagogwa ngowe, ati kandi aho yapfuye ndahazi, asigaye n'inzoga, asigaye ameze ukundi kuntu. Ati pasa jewe ikintu nje ngaha narakubwiye tugasengera karonke, uburenje kubwiye tugasengera kabure. Ndamubwira basi tumusengere agaruke. Ati pasa nabanza kabure kwanza, tuvume tugira iharagi mu gakabure. Ati kuko karamuhinduye amafaranga yarose, acha rasara. Ati rero nakabure pastor, nakabure. Haleluya. Niganza mugenzi wawe ati ubaha Imana, yubahishe ivyo ufise vyose. Yesu agutabaye, subira imbere yiwe. Yesu agugiye neza, subira mu rusengero, asovira baya. Ubundi ibintu biracuritse. Abadafise ivyo Yesu yabakoreye nibo bamurondera cyane, abafise ivyo yabakoreye nabo nibo batamurondera cyane. Ubundi je numva bicuritse, ahubwo abafise ivyo yabakoreye nibo babwirizwa kurara mu nzu y'Imana. Mugabo cyo kubwira ngo urumva ngo sigaye ndi okipe cyane, ngo urumva ngo ari abagenzi ngo dukorana ngo twari duteramanye n'imibe ngo narababwiye wase guca bugufi Imana yagucisha bugufi.
kandi gucishije bugufi uraca bugufi bantu b'Imana. Haleluya. Vuga ati nzokwama mu rushengero hamwe n'ivyo Yesu yankoreye, ndamushimira mu rushengero. Ivyo Imana yagukoreye nibagira reception ntabwo barenzi ndiko ndarondera kabare hehe nibagira reception kwa Gerard. Yesu akugiriye neza ugiye reception mu rushengero. Yesu akugiriye neza uza mu rushengero tukakubona usimba mu nzu y'Imana. Uyu mugabo Yesu araza icyamutangaje amusanga mu rushengero ati nakubwiye utahe wikore kiyago cyawe ugende uca wigiye mu rushengero. Ati wow, yarose umuntu kabisa. Nakubwiye ugende uca wizira mu rushengero. Wow. Niganza mugenzi ati adresse yanje ni adresse yanje pepo Yesu azoshikana. Adresse yanje ni umugore babaye nkuko ukamumeze uko gwa mugabo uri ngaha wihane iri joro uyu munsi nyene ukicumva amajambo wihane usubire inyuma ukunda umugore wawe kutigeze kumukunda. Umugore yagukunze ufise ipantaro imwe wimosha aciye amezi 3 je mu byo nabwiye umugore wanje nzomukunda kandi nzomubera umwizigirwa gushika dupfuye. Nyumviriza igituma ujya mugore mubona hajya je yankunze ndagaskerete izi ndana zo nari mfise izi aya mashati mubona nambaye gute mwezi ko nari ndayambaye nari mfise agapantaro kamwe nari mfise agashati kamwe naza ndakamesa Imana ngira n'igihe ahore gaho ubuntu bakibaza ngo ni gashasha. Oya je erge mponda mwaza juste wewe wahundiye iki frère ngize ukuri umuhunga cakarise wajya haji bubanza hajya niho apana sio navuki niho nariko ndakorera Imana nishwe n'inzara n'ivyago bindembeje hajya mubititse ibirato ndikunda genda guki imvura irikiragwa amazi yanyinjiramwo. Nzogukunda cyane. Oya wibaza kwisengesho umugore wawe gupfukamira akavuga ati Mana urabona uyu muntu ivyo ngiriye ninge namukunze ari nyakamwe atawo mwerekwa. Musi umwe ndihenda ijoro rimwe ndapapura abona bimwe by'abasore urubona rike basore muri ngaha mumbwire amen. Nimwemere pressure y'abantu bamabya ngubaka itonde senga. Jiwaga pressure karamba na kesha ngomambya ngo none kumaze igihurongo ishengero ngo ni wo kubaka mugira mariage rega biraca mu ngwego ndagize kugira mariage cyankorera ku ma principe je yiwanje kubera je nari umusenzi narakunda gusenga hama ndavuga nti umukobwa je twojana ategezo kuba ari machine mu gusenga hama canderaguza sinasenze nderaguza ninda ari machine mu gusenga mubaraho ndaraba ndabona ati ujya kweri ujya no mwegera ujya twojana hama ndamwandikira ndamubwira ati Marcel ati ndifuzaga programme nina vibubanza urumva nari gwa Chimana ati nina vibubanza ndashaka programme tuze kuvugana ntiyaravye ngomba kumubwira mugana gome ndamubwira ati nagukunze bwari ububeshi umva nari nakunze ingena senga nagukunze nifuza kumbera umugore lelele ibintu nk'ivyo nabibona ajya amajambo nditegura neza nziti ndaza kuri rasa kabisa nijoro nka 10:00 umva programme nawe ari yiteguye nyene nazo cyo tuhava tuvugana nijoro nka 10:00 ijwi rivugira mu cumba ni ijwi ry'inkomezi sindumva ijwi ryari rifite inkomezi nk'icyo rimbwira ngo pastor yambwiye uko nyene ati pastor sindamuvuga izina kuko ryamumbwiye mu izina naka ntugende kumupropose sumugore wawe uyu munsi yo ndamurongora sinzi yuko mba nkiri muri ministeri ndababwije ukuri uyo muntu uzubaze uzozinda kubwira umva ndavye ibintu vuga ati Yesu arankunda raba yaragukijije yakurenganije ibintu byinshi yakujyabukije ibintu byinshi wowe utomenya raba yagukijije mugabo inyuma y'ivyo mu rushengero
yamusanzeyo ariko arashima Imana amusangayo kandi ndabona abantu muri ko muri yimvira ivyo vyimviro ndabihagaritse mu izina rya Yesu muguma mwimvira ngo bera sho umuntu pastor yagomba reshe ninde ngo umuntu pastor yagomba reshe kuri ivyo vyimviro mu izina rya Yesu munyumvirize nauza gutora ndabibona muri mutubazo twishe nta nuri ngaha nukume wimvirira hanyuma y'ivyo Yesu amubona mu rusengero aramubwira ati raba wakize Jemsa nugasubire gukora icyaha icambere kuri babwira Imana igituma abantu Imana istopa kubahagarika canke istopa kubateza imbere kandi bataratera imbere ni kubera biyumvira ko bateye imbere Imana itaraheza kubahezagira abagishikira utuntu dukenyi yatanguye kuvyimba yatanguye kuvuga ukuntu yatanguye gutambuka ukuntu yatanguye gutikorako nta muntu agiha yamba ubwo bwibone na namurashi uturiyoni dutanu turakuvyimbije gutyo umva Imana yo guhereza miliyoni 50 gute ni woje utonyora ku mitwe nuratunga bihagije cabugufi uguma imbere y'Imana usenge Imana igumi kwagura imiryango uhezagira bera amen igituma Imana ihagarika umuhezagiro wayo atirikare ku bantu nuko barapretanda barimvira barayitanga imbere ibigifise vyinshi yobaha ibigifise handi izindi ngazi yobaduga nako bagaje batanga kwimvira ngo babaye abantu batari uzubaze Salomo yatanga ibimazi no bikubwira bivana nk'ama miliyaridi yatanga uzubaze ba Dawidi batanga mahoro yandateye ubwoba mbwa bari bagipfukama mu ngoro y'Imana bari bakiri imbere y'Imana yakubwira ati naranezerewe Dawidi yava ngo nanezerewe igihe bambwira ngo nzi imbere y'Imana yari umutunzi yari umupolitisi akomeye umwami hagavuga ati naranezerewe andagava ngo nkuko impongo ihuzagizwa irondera amazi niko umutima wanje uhuzagizwa ushaka ijambo ry'Imana kandi ari umutunzi bihebuje gutyo ati kubirenge vy'umwami imbere y'Imana bakutugiza ibikorwa uhindura amastrategy ingene imbere y'Imana baguha akazi keshi upanga imyanya yawe neza apana ku mwanya wawe upfa umwanya wa horasho yawe n'Imana apana kuupfa amen ahongeze ndakunda hanyuma y'ivyo aramubona mu rusengero aramubwira ati raba wakize ntugasubire gukora icyaha vuga ati nakize kandi instruction fise ivunga ngo ntugasubire gukora icyaha why kubera iki ntugasubire gukora icyaha kugira ngo ntuzubone ibiruti vya mbere Yesu nagira unkijije urankijije nyene ntugasubire gukora icyaha kugira ngo ntuzubone ibiruti vya mbere Yesu nagira umpezagiye urampezagiye meje kuguhezagira ntugasubire gukora icyaha kugira ntuzubone ubukene buruta bumwe bwa mbere Yesu nagira undugije urandugije ntugasubire gukora icyaha kugira ngo ntuzosubire gukoroka gusumba kure yaho wari ubwa mbere ningayo mubwira ati igitangaza ni iki wawe mugabo kugitakaza cyangwa kugigumana biri mu maboko yawe wakiye ugukira nivyo wabonye neza y'Imana nivyo wabonye gutabagwa nivyo mu burere butandukanye igitangaza ni iki wawe mugabo kukimentena biri mu maboko yawe kugitakaza cyangwa kukigumana biri mu maboko yawe ambwiye ati ivyo kukigumana ntubisabe biri mu maboko yawe ntukongere gukora icyaha kuko ivyanyuma vyuba bibi gusumba ivya mbere finalement igitangaza umuntu ashobora kugitakaza umuntu ashobora kubeka prospera bikaba stope quelque part kubera iki uburyo atanguye kwitwara amen iya bitari bimeze gutyo ntivyari kuba vyanditswe ngaha yambwiye ngo ivyanyuma vyoba bibi gusumba ivya mbere muyandi majambo ni ushoboye kwigumiza ari vyiza ni ushoboye kuguma ukora kugira biguma ari vyiza okay
uyu mugabo niba yaravyumvise ndazi icyo yaciye akora, yaciye avuga ati ndabitoye gukira nakize, mbwa kugira mbandanye nkize ntibivana na Yesu, bivana na jewe uburyo cya mbandanya mbayeho. Amen. Ati paso none umuntu yotakaza ikintu Imana yamuhaye, nivyo Yesu ariko aravuga nyene, yogitakaza. None umuntu yosubira ahantu Yesu yamukuye, nivyo Yesu ariko aravuga nyene, yosubirayo. None haba habaye iki? Yavuze ikintu gikomeye cyane, avuga ngo ntuzongere gukora icyaha kuko ivyanyuma byo babigusumba ivyambere. Ati paso none icyaha kirimwe iki kugira gishobore gukura umuntu hana Imana yamushize kimugarukane aho Satani yaramushize? Kirimwe iki cyaha? Ndakubwira ikintu kiri mu cyaha. Icyaha icyo gikora cica relation yawe n'Imana. Icyaha cinjiye mu muntu kikakindaro. Amen. Unumana natandukanya icyaha cy'ubuzima ubayemwo n'icyaha waguyemwo, ni ibintu bibiri bitandukanye. Icyaha waguyemwo ni icyaha ushoboye kwihana bikarangirira aho nyene. Mbwa icyaha uhisemo kugira ubuzima gifise capacity yo kugukura ahantu Imana yari yaguteretse kikakugarukana aho Satani yagushaka. Amen. Now acyumbya ate nusubire kuba mu cyaha, nusubire kugendera muri cyo, kuko icyaha icyo gikora cica relation yawe n'Imana. Cica relation yawe n'Imana, aho Imana itari Satani acayinjira kandi azanwa no kwica, kwiba no gutikiza. Amen. Yesu avuga ngo umwami w'isi avuga Satani ngo yaje, ngo yasutswe, yarekuwe, avuye mu ijuru kandi afise inzigo nyinshi. Mbwa muri jewe ntacyafise. Muyandi majambo, Satani aje muri wewe agasanga ntacyafise, nta n'ubwami bwiwe kwetabrisa muri wewe, nta n'ibikorwa byiwe kwetabrisa muri wewe. Amen. Yesu amwibira ibanga rikomeye cyane, atumviriza ikizomente nikigitangaza ni relation yanje nawe, n'ubucuti bwanje nawe we. Wirasire ku bucuti bwanje nawe budatosekara, kuko icyo nicyo kizomentena ubuzima bw'igitangaza naguhaye. Amen. Niganza mugenza mubwira ati ntukongere gukora icyaha. Mugeze ngaha muca mubireka rero, bwira ati ntihongere gukora icyaha, kuko ivyanyuma vyuba bibigusumba ivyambere. Mweka tubwira ati nawe ubona Imana ikora ibintu byinshi mu buzima bwawe, ntiwijajare, ntiwifate nk'uwashitse, ntiwifate nkaho umenga byose vyaraheze. Ahubwo gumana ubuzima bwo kwera, gumana ubuzima bwo kugendana n'Imana, gumana ubuzima bwo gusenga, gumana ubuzima bwo kurimbura ijambo ry'Imana ku ivyimviro byawe bihinduke, gumana ubuzima bw'ubucuti n'Imana kugira ngo ivyanyuma ntize bibe bibi gusumba ivyambere. Hallelujah. Hallelujah. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Hari ubushobozi bw'Imana, hari kwizera kuba kuri mu muntu. Mugabo hari kisumba ivyo byose, nukwera umuntu agendana, holiness. N'ubushobozi Satani atinya, ni ikintu gikomeye cyane Satani atinya. Aratinya umuntu yitunganije, aratinya umuntu Imana yemera, aratinya umuntu Imana itamubona kagasembwa, aratinya uwo muntu kubera ahantu hari ukwera Satani ntafise ikibanza, ntafise ikibanza, ntashoboye, biramugora. Ukwera ni power, ukwera n'ubushobozi. Amen. Ibi rero ni vya bindi ndiko ndakuzana ahantu naho woba wibutse mwemwe yakwibukije, atujya muntu n'uramuharira fumujya mu cyumba cyawe uvuga ati Imana ndamuhariye, hanyuma tuzotunganye ne twahura, muga ndamuhariye, kugira ngo wimakaryo Satani. Amen. Imana ishimwe cyane. Wibutse umuntu uvuga ati Imana kiriya kintu vraiment nakoze ikintu kitari cyo, nivye kiriya kintu umuntu nakivye nagitwaye, nshuti yanjye fuma uvuga ati Imana umbabarire, imbere ko ndagisubiza banza umbabarire kuba niyumviye kwiba umuntu. Amen. Hamuze kugira intambwe yo kumusubiza, mugabo wahijeje gutunganya n'Imana. Kubera iki? Uri kurima inzira Satani aho yoca kugira ngo akore ku kintu cyose kikwerekeye. Kwera umwanya wanje wibiri imbere, dukomere Imana amashi. Raba wakize, raba warakize, raba Yesu yakugiriye neza. Kwiza ibintu bibiri,
ibi yavuze kuraba no gusubiza amaso inyuma. Umaze kubona ibyo Yesu yakugwiriye, gira umwete wo kuba imbere yiwe, gira umwete wo gusabana nayo gusumba ahubwo uko byari birejo, gira umwete wo kuba munyonga hiwe, gira umwete wo kumumenya gose. Hanyuma uhejeje ivyo yavuze ngo ntukongere gukora icyaha, kugira ngo ingene byari bibu bwa mbere ntibisubire kuba bibi gusumba. Amen.